Erika yitwa amazina yiwe yahawe n'abavyeyi nitwa Irakoze Erika nkaba ndi umurundikazi Miss Erika rero Imana ishimwe no kuba narabivuyemo ko benshi bari bazi yuko dukoreshe imvugo za kino gihe ngo lesbienne donc babakobwa usanga bigira nk'abahungu niko je nakuze meze je nakuze muri circonstance ico gihe yari iteye ubwoba kuko muri iyo myaka yanje je nakuze kuko mama wanje yari seropositif rero muri societe n'igituma ahubwo no kuba ntari mfise abagenzi b'abakobwa ico gihe bitambangamira nuko nyene abo bakobwa donc usanga ari ubwana bw'ubukobwa ico gihe bugukurikira inyuma bugutunga urutoki ngo aragwaye ko nari mfise umutante wiwawe ko ba papa numukire gose numukire gose ariko afite umutima mubi rero bon je sinari ndamuzi cyane Salji tuza kumenyanira muri concert bon mu hotel kwanza Hello guys, subire ndabaramutse bakunzi ba Bukimoon TV na cancana bakunzi b'ikiganiro iNkuruShure twarabwiye yuko ntako tutazokora kugira ngo muryoherwe tubarondera abantu bari special nuno munsi turi kumwe n'umwigeme mwiza cyane mwigeme mu muziki ndundi kabisa ntawo duta aramaze kutwemeza katari gake n'ubu ngo vyiza biri imbere razero kutuganirira kuri kahise kiwe ngene nje mu muziki ni muntu ki ivyo vyose anagenda tuvangira ubuzima busanzwe n'umuziki vyose kuri we reka mbanze fata kanya ndamuramutse ndanamusaba kuramutsa abakunzi ba Bukimoon TV karibu eko murakoze cyane Bukimoon TV murakoze cyane Billy ego ndabaramukije abakunzi ba Bukimoon TV nizere ko muhimbagwa n'ibiganiro cyane Bukimoon TV ikomeza kubagezako niki nimugisibe je ndakuzi turazinanye ni Miss Erika muri ivyo akomeye cyane sinzi ko navuga ngo muri ivyo kazi akomeye cyane cyane ndagashirako kuko muri mu bigeme navuga yuko muri kino gihe abantu bakuzi indirimbo zawe ziravuzwa henshi urazwi nico gituma mvuga ngo akomeye cyane mu muziki w'i Burundi Miss Erika je ndakuzi abatakuzi rero no musare karaba video canke yamabone indirimbo zawe ubundi Miss Erika ni muntu Miss Erika yitwa amazina yiwe yahawe n'abavyeyi nitwa Irakoze Erika nkaba ndi umurundikazi ego nkaba naravukiye ahanyene mu gihugu c'u Burundi ni naho nakuriye niho naronkeye uburere niho nigiye urukundo ni naho nigiye kubabarira umva uburere bwiza naburonkeye ahanyene n'amashure mato nayigiye aha nayisumbuye ego numva Miss Erika ruwo hanyuma uwundi bazi kuri screen za kamera niwe Miss Erika aka Small Mama nyene Miss Erika Small Mama shaka rero tubwire Miss Erika ubundi uvuze yavukiye mu Burundi hano i Bujumbura cyane yego navukiye Bujumbura muri commune Nyakabiga yego ku bitaro vyitwa SOS none munsi niko vyitwa Miss Erika wace wiga mu Nyakabiga nyene oya nize ku mashure école primaire nayize kuri unité na Saint Gabriel yego ama secondaire ngenda ndabona nyene umukobwa watangiye kugira muri âge d'adolescence donc nari mfise choix maze kwiza 18 ans mama yari yarampaye access yo kwihitira mu ishure nshaka niko kuvuga naraciye kuri Sunshine ndaca kuri Etage Miss Erika ntigeze abandanye nyuma y'amashure oya université sinari bwayibandanya ariko ubu ni nayo ma processus ndimwo aha tuvugana hirya y'ejo nari namye kubonana n'umudirecteur araho ko hari ama bulletin nk'abiri natakaje nakibona nariko ndashaka uburyo no yegeranya yose ku buryo noja gusaba ishure rya université Miss Erika rero twese turavuka
hari ibyo dufiniramwo ugasanga abana b'abakobwa hari utuntu muba mukunda gukina ivyo vy'abana usanga mushonashona utuntu tw'utubebe dutoya nibiranga umukobwa muri make ubundi Miss Erika mu bwana bwiwe wabona ukunda iki Miss Erika rero Imana ishimwe no kuba narabivuyemo ko benshi bari bazi yuko dukoreshe imvugo za kino gihe ngo lesbienne donc babakobwa usanga bigira nk'abahungu niko je nakuze meze ndibuka yuko ni kanzu ya mbere nayambaye munsi wa anniversaire yanje ya 18 ans donc wambara ikanzu bwa mbere 18 ans nakuze nambara gihungu imikino yanje yari ya gihungu abagenzi banje till now ugiye kuraba nta bakobwa b'abagenzi benshi ngira mbwa imikino na cyane ko nakunda hari umwana w'umuhungu ubu sinzi yageze twatakaje contact yarakunda kuvuza ibigopo bya drums kubera yaraheva kuba mu batteur kandi umengo yahavuye muba rero iyo ariko aravuza batteur bijya bintu bya drums by'amakopo ya nido je ndibuka neza yuko nacanja ko nkaririmba aho hari mu Nyakabiga nyene mu Nyakabiga yego ubundi urumva ko ni Miss Erika yakunda umuziki ego narawukunda ku buryo naragiye ndegeranya abana bo mu Nyakabiga nabona mwengo basa n'abakunda kuririmba ndabegeranya ndabumvisha ukuntu twokora umugambi wa petit choral ncandagenda ndasaba mon grand frère Apollinaire uyasanzwe aririmba gospel ndamusaba ko yoza araduha rimwe kuri Noel impera z'umwaka tukaririmba aratwemerera aradukuriza impano yacu mbere aranagira n'igihe aratwameliorera araza araduha dimanche imwe ihetse ukwezi yego numva narakunda umuziki umwana w'umuziki sibyo no munsi muravyumva Miss Erika bano kuririmba yaje kera cyane ariko umuntu araza kwibaza watubwiye wagenda uraca muri ivyo bihe byose ugitangura nyene kurikira abahungu aho muhira w'abana nabo gute abantu muri societe bakwakira gute bavuga tujya mwana w'umukobwa kubera iki muri we tubona rimwe amaraso y'ubuhungu ntivyatuma muhira hari ukuntu mutabana neza oya urazi burya umusupporter wa mbere nagize ni mama wanje ko urazi je ndi umwana wa nyuma iwacu donc tuvukana turaba ndumuhererezi tuvukana turi abakobwa batatu ego babiri ntibari no bari hanze urumva ni jensigaye mugabo rero muri ico gihe mama wanje yari umusupporter wanje mukuru niwe muntu w'umuhanuzi iraza abavyeyi abamama niko bameze bamabegera abana babo kandi bakabagerageza kubashigikira mugabo apana kubashigikira mu nzira mbi mugabo mu gihe yabona atamwana twagwana atamwana twagiranira amatati ahubwo yaramproteja ku ico gihe je nakuze muri circonstance ico gihe yari iteye ubwoba kuko muri iyo myaka yanje je nakuze kuko mama wanje yari umuseropositif umuseropositif ndibaza abavyumva baravyumva icarico donc yari umuvyeyi yagendana umugera wa SIDA rero twebwe twaragiriwe amahigwe uko twavutse twese Imana iradukingira tuvuka dukomeye rero kuba yari jewe kanyuma gatonya kari gasigaye abandi bari barakuze bari muri za secondaire kaminuza rero ntivyari bigoye ko abakurikirana cyane rero je nije yifocusinga ko cyane rero muri societe n'igituma ahubwo no kuba ntari mfise abagenzi b'abakobwa ico gihe bitambangamira nuko nyene abo bakobwa donc usanga ari ubwana bw'ubukobwa ico gihe bugukurikira inyuma bugutunga urutoki ngo aragwaye donc kijya gihe babikura kuri ico kintu co muhira kuri ico kintu co muhira kuko mama yatanga ibiganiro kera na Jeanne Gapia wo muri INSS rero bamubona rero ku ma screen nanje urumva ncamba populaire de même chose ego donc ugasanga ni ibintu bintera complexe muri societe mugabo ndibuka yuko un jour abo bana b'abakobwa nyene ndashwana wambwiye ati vyagenda gute nabana aho neza gute musi umwe nta nababaye bitewe yuko abana b'abakobwa babiri bambujije amahoro cyane ndagenda ndabaza mama ati none hajya ahantu muhora mugenda gufasha abana mukabaha impanuro canke
mukabafasha ibindi none ga mama ntibapima tugende kumbe donc je baramfata ama examen general simenye yuko ko babipima rero acara bikora rero donc kugira ngo ndabimenyereho kwa nca ndamenyera muri iyo rythme chaque 6 mois bakaza baradutwara mu grand-mère wanje yarantwara donc ico gihe kwanza nca ndavuga d'ailleurs bajya bana abakobwa bariko bantesha umwanya w'ubusa umaze kumenya yuko ari sawa niko kuvuga rero sinari nkibabara habe na gato muri societe nico kintu conyene cambangamiye ndiko ndakina n'abandi bana nico nari nshatse gusigura ariko ivyo bindi ibindi nari mbanyeho neza cane na n'ubu umuntu anzi kuva kera arazi ko ndi umuntu akundana cane ndi umuntu aciye bugufi kandi umuntu akunda gusangiza impanuro uburyo ico mfise ego ariko nuno munsi bisa nuko nubwo bitavugwa cane ntibibuze aho abana bataka abandi urabona mama wawe aragwaye bakifata nk'uko umenga gira akantu gato yumbwirira abana muri societe ariko nk'ubu unyigiye kuraba parce que hariho n'ama projet mbona muri kazoza nzokora mugabo mbona umengo ubu unye nivyo babigifise impact imwe na kera ko kera umuntu yarihebura yumvise ko yanduye umugera wa SIDA wamengo ni gitabwa ntiyasangirira ku isahani imwe n'iyabandi abantu baramwinuba mugabo ubu unye iyo umuntu numva ngo umuntu afashe imiti neza aritahura donc byose ni mu mutwe kera wasanga tunabazi umuntu ayigwaye ugasanga kwa kana ka mugabo ubu nta nivyo tunamenye miserika rero tuje ku rugendo rwawe na cancane rw'umuziki urahejeje secondaire ariko wanatubwiye impano ingene yaje kuva mu bwana miserika rero yamenye gute avuga ati uno munsi gira niyangaje ni jewe miserika no muziki niryo zina rya Miss tubwire ingene ryaje Miss narabaye Miss interscolaire wa école lelière ya mu bintu vy'amahiganwa rero bica birambandanya ko abagenzi abantu bose muco gihe banzi banyita Miss Erika ndibuka yuko nyuma yo kuba narasavye proposition Monsieur Apollinaire bitewe n'ivyo bintu nyene byaza muri repetition ugasanga ntibanyubaha kandi ari je fondateur wa groupe y'abana ugasanga bavuga ivyo bintu nyene mu nyuma hariyo concert nigeze gukora ndahagurutse urusengero rwose donc ndabona yuko urusengero hari muri 2008 wiga mu wakanga ico gihe non je dirais que niga 6e 5e ibintu nk'ivyo nari muri primaire de toutes les façons rero ndibuka yuko ico gihe mpagurutse urusengero niho hatanguye beef nini nya vraiment jewe et puis Monsieur Apollinaire na Pasteur Marc bakunda kunyita ngo Petit Julie donc hari mama yarakunzwe cyane aririmba neza kandi nanje nakunda cyane nashaka kuzomera nkawe kumbura iyo ntaza kuba Miss Erika uyu munsi nayo kuba Miss Erika muri gospel urumva rero narakunda iyo mudamu cyane rero bakanyita ngo Petit Julie rero gacusanga ishari riviri aho nca ndabivamo ariko mu nyuma mama za kwitaba Imana aje kwitaba Imana kintu campaga morale mu kiriyo kuko mwaka wagihari mama yapfuye muri 2010 ego ikintu campa morale muri ico gihe ico kiriyo nuko nari nsanzwe mfise n'abagenzi bo muri Question G ba West ba Josdi MG Babel rero baraza mu kiriyo ugaca usanga bariko baririmba n'ahatari abantu ba gospel muga mu kiriyo ntiwoza uri kurarapa ugaca usanga rero ndagiye ko ndaririmbye ndafonza kandi karirimbo k'urukundo niko guca banyumvisha yuko mfise impano y'ukuri yo guca noririmba yes Miss Erika ati ingumba kuri iriya myaka kugira wimvira indirimbo nk'iyo hari no kwibaza ati kuri iriya myaka niho ushobora kwiyandikira ibintu nk'ivyo ubamara amazinda niwe wayiyandikiye ide zavuye ide ni jewe ariko kwandika baramfashije kuko ico gihe
nari muto cyane mu vyiyumviro ariko naratanze ide kuko nari mfise umutonte wiwawe ko ba papa numukire gose numukire gose ariko afise umutima mubi kubera ko ntavyara rero naragenda mvuye ku ishure ko aniga muri Rohero naca aho abanyene yaba muri Rohero ewana nagerageza no kuramutsa ko niwe yarareze batonyi banje bo kuri kote ya papa nagerageza no gushaka kuramutsa batonyi banje akanyankira batonyi banje baza kundamutsa nkumva ngo yabakubise vyatari rero bigaca biyimbwira umugore w'ingumba burya iryo shavu ryose afise muri jewe mama kama yanyigishije ati Erika ifo kumutahura burya siwe mama yaragihari mama ico gihera gihari Erika ifo kumutahura burya siwe kubera iyo ide nari ndayifise kuva kera kuva kera kubera nari nashatse kwandika apropos y'abana bagendana agakoko kumugera wa SIDA mugabo sinaronka aho nobihera sinari mfise appui ya mama ntiyari no kubinyemerera ico gihe ko yari kubanza kumbwira ati banzoheze kwanza secondaire narakubwiye kugeze muri secondaire ariko uzoja mwivyo rero mu gihe rero mama yaramaze gupfa rero ya ide narayizirikanye ca ndandika umugore w'ingumba nyene ndamubwira Aino Machela wo muri My Bob Record niwe yari recordinze hanyuma King Plata sinzi ko mubona King Plata ndamubona yo nabagenda no muga bwo kurukoba kweri turandika indirimbo irakogwa ndayiririmba yego indirimbo irasohoka wa mutante wawe ntiyamushikiriye sinzi kuko nta communication nini cyane twari dusanzwe tunafitanye ariko biri kose indirimbo ntipfa ngira na nyuma y'imyaka ingahe yarayumvise yego amakuru yagushikiriye ati yayakiriye ubunye nuko numva ngo yabaye umukunzi w'umuziki wanje umukunzi wawe muri make ubunye abiburaya muravugana oya hari bikomere yanteye byo tuma kumuvugisha bitonyorohera yego wewe nta na rimwe nubwo yabaye umukunzi w'umuziki wawe canka agasanga yabaye umukunzi wawe arifata avuga ati reka ndamwandikira ka message wa Miss Erika hajya abantu babakire ni hatari wangu afayihagararako kuko abazi ko angira abazi yuko ejo hari je nzoja kumurondera peut-être ngo ndamusabe ariko nawe ushobora kuvuga ati reka ntere intambwe ya mbere mbohoke mu mutima ndamubwiye ati baje kubohoka narabohotse narabohotse kandi cambu ca mama nawe ntiyariwe kandi nahari nimba iki kiganiro azocumva yumve ko atariwe n'ukuri ntiyariwe nimba kibifise naho nyene nagerageza ahinduke kuko umwana si uwumwe ashobora no gufata abandi bana akabarera akabagira kuyiwe naje ndi hano ndi umwana wiwe nubwo yavyirengagije twizeye ko vuba uzohava murondera umwandikire message wamwe ngira duhuriye nko muri Paris muri concert nagiye kubita un grand concert hajya ariko wapi why not birashoboka burya ni kubera turi muri sujet y'iki kiganiro nta nubwo nta n'impamvu nari no kumwibuka yego nuko nyene usanga vyizanye ariko ni navyiza kuko hari ubishobora gufasha usanga ameze nkafise uwo mutima ugasanga biramuhinduye indirimbo ya mbere rero nyuma yuko mama yitahiye urayanditse ni bande rero bace baza gufata mu mugongo zindi ndirimbo zaje gute nibutse neza umengo ko Shenji yarabandanije ramfata mu mugongo tusora indirimbo yitwa Lipikosa ya mugabo irihe kosa yitwa irihe kosa mbese ni Lipikosa Palais des Arts cyo gihe ibintu byari bishushe mu nyuma Igbana na Crown baravuga ati mu petite ntitworeka kumusupportinga arafite courage kuko ndibuka ko nari natanguye secondaire rero aho onyene sikuvuga ngo ngo ingumba yasohotse ngo niko naciye mbandanyiriza ko haragera igihe gahagarara nkabanza nkarindira ko kubera aho naba nicaye hose warabona ko ndirimba rero maze kumenyana na Aino
ni kuvuga ngo namara guca kuva ku ishure nkaca nca kuri studio nkicara hajya can you imagine uvuye ku ishure 14h sinzara ni 13h nturanafungura ariko ugaca kuri studio kugira umwereke umwete nishaka kingorongoro ivyo bintu arabinzi ko cane ico gihe kingorongoro n'aba Frank Doniano kweri barabona umwete mfise donc Igbana araza barampana nahowe utovuga iyo rero ibindirimbo abantu bamenye cane iyo ndirimbo niyo abantu bamenyeye ko cane ndaza ndakora iyindi na Frank Doniano Gaga Blue wo nkundira yo baramarame ngena ndaduga uko T-Max araza turakora nieleze mpenzi aramfeaturinga kijya gihe T-Max n'ubu unye no mustar no mu legend kuri Jane ofata umustar w'akarorero aransapotinga aramfeaturinga yego ariko mw'ivyo bihe Miss Erika uravye imyaka wari ufise n'umuntu yogera n'impungenge sivyo yogira impungenge ku myaka yawe buri umwana atanguye gukura cyane bazi ko ibijanye n'umuziki benshi babibona ko utariko aho nta bashaka bakavuga ati kamere nk'umufasha ariko ndamuprofite nk'umwana w'umukobwa oya urati mfise mukuru wanje yitwa Soso aba muri Canada ico gihe rero niwe yaransigariye nka mama wanje n'ubu ni wameze nka mama rero ico gihe ni kuvuga ngo yaramenya umwanya ndi muri studio kabimenya kandi akagerageza kunkangamira amasaha yo gutaha normally nk'umwana muto ategerezwa kugendera ku masaha y'abavyeyi hanyuma hageze ama concert kubera yabazi yuko concert nyene umuntu ahura na vyinshi kandi ataha ijoro yari yafata umwanya wiwe akafata akamerekeza tukajana na tante donc nayo mfise support y'umuryango baraza mu concert bakanshigikira hagera gutaha nkatahana sinatahana na babandi twajanye muri concert nkatahana n'umuryango grande sœur wanje na tante wanje ni kuvuga ngo ico gihe kugira ngo urinde wiyumvira yuko Erika hari ikindi kintu cyo mwosha nabi muri uyo mwanya byari kubura aho bimuca aho bimuhera mugabo gusa mu nyuma nyene bivanye n'umuziki ngenda ndagira abagenzi batandukanye guca wiga gusoma ku kayeri guca nk'ibintu nk'ivyo muga mu nyuma nyene iyo ufise support ya mbere nininya ni abantu bakungura ibitekerezo abantu bagukomeza cane mu mutima no mu mutwe nico gituma udashobora kononekara gose ngo upfe nk'abandi sino iyi myaka maze ndiko ndafightinga muziki tila aho ngeze naho ntarageraho nifuza kuzogera muri kazoza mugabo ndibaza yuko nari kuba narazimye canke nari kuba naragiye nko kwa Rojanti kubera amadroge runaka noba narabesheshejwe iyo nza kuba umuntu abeshwa canke nkavyara hataranagera naho mvuga n'ubundi nyene à l'âge de 20 ans gutwara mugabo hajya ni accident yego muga si accident brutal ni accident y'umuntu twakundana yego mu muziki rero wagira uronka abagenzi benshi benshi harabo wibuka nabo utanibuka umwahura ku studio ni benshi ariko hari umuntu ushobora kuvuga ati ndashima kubona uyu muntu naramumenye muri uno muziki kabisa eko ndashimira Aino Machela le producteur wa My Bob Record kuko mu ntambwe y'umuziki donc n'ubu unye araba fier yabonye nakoze neza n'umuntu yamyanshigikira kuva kera n'umuntu yamfashe kuboko n'umuntu yafata kisopa mu mahera yiwiwe akavuga ati ndakurihira kalite ya video muri kijya gihe yari ntonya cyane ugereranije nizo maze gukora ubu mugabo yari sopa akavuga ati Erika ndamukorera video Erika ndamusupportinga yari jewe na Miss Nono na Lil Thompson uyu nyasigari akora amakaraoke uyo muntu sinshobora gupfa kuzopfa naramwibagiye ico muri ico gihe n'ubu unye ndamwibuka watubwire rero ngene abagenzi mwagiye muramenyana tubonyene n'uweje kutubwira shaka rero tubwire ingene mwamenyanye muja no mu rukundo n'umusore Salji Salji oh la la Imana izaje murinda aho yibereye hose ndamukunda ndamuzirikana ndamusengera kandi mfise isezerano yuko nzobandanya
kurera umwana wacu nkaho nawe ahari yego turamukumbuye ariko nta kundi ya Serge rero twamenyaniye Igitega